ndabigusavye siko njyewe ndagukunda please umvize ndakubwira basi umve ndakubwira please ndio maana niko hapa my boss the first plan ambayo mimi naona tutachafanya kwa mapema sawa nyaruka ndagukeneye icyo tuvugana hasi yes amoka juu nikoka wasole yes mon colonel kwa kazi kazi urazi mu buzima ikintu cyose utacitwayemo neza cyama kigira ingaruka mbi ndafi tugira accident Famba Camamare Estim abahungu basigaye bayereye Camamare abahungu basigaye bayerera Camamare Famba Camamare none bagiye he Nje sindavyumva sindabitahuye none yanje we shani kwa mana imaze imisi ndabafokera ndabakankamira oya mana muku je Famba nawe mugira bijya byose je ndamukunda oya Famba shaka sika Famba Dawe Yetonzo numuzimu cyangwa sindiko ndabona n'imyaka iri kiranga dawe ma Jojo sa Daniro yembe uracabaho Dari dawe ye baba we Jojo sa reka nicare hasi kugira ngo ubone aja nijeyo naje ni wewe jewe dawe twari tuzi ko wapfuye wapfuye waboze urananuka uranasambuka ntibombitewe muri ikirene n'ukuri n'uburusiya uzi n'inkuru rero kuri jewe na wiwe n'umwana w'iwanje umukobwa wanje imyaka yari ihetse abantu batakikubona jewe nakikukubita n'igisho nk'umubyeyi nka so nukuri je narinzi ko wamaze gushika hera hejuru dawe je ndahari ndi muzima he nkorako ndi muzima muzima n'ubuzima bwanje bwose Imana gusa yarampinduriye amateka none nayo ko natagasega dawe aha gose kugacimbiri bazi ko witavye uhoraho wo mwijuru ubu uri kurasangira na Yesu n'Imana dawe jewe ndi muzima Imana yarampinduriye amateka uramasigaye ndi mwiza sinkiri Jojo wakeye ega n'umuzimu urasa neza oya dawe jewe ndi muzima he ndi muzima n'ubuzima bwanje bwose aha naje aho noza nimbugita no uraba kupa amaraso dawe je ndi muzima ahubwo rero je ndarushe nshaka no kuruhuka uzi n'inkuru Jojo ngaha kugarere kose muri aka gacimbiri bazi ko nabuze umukobwa wanje neza yitavye Imana twaraguciye ku mazi turongera tunakuganduka sinumve yamburu cyane kuko umuntu atakumariye akamaro abari nk'imbwa umugabo akubita umugore mu rugo ntataniye n'imbwa y'impuzo inunanura mu yarara urya mugabo wawe Famba kwaza se umugabo n'umwaka Famba sinkene kumva induru nga mu rugo rwanje ukuntu yasiza mbunaguriye umwana wanje umwana nkunda cyane ndabyibutse
dawe rekana n'ibyafamba ukuntu yasita nkubise ngendera ku kabando n'inkoni yanje ariko kuguru kwanje agasiga kupfunye raba sigaye ngendera kubiboma dawe rekana n'ibyafamba ahubwo reka nje kuruhuka ndagutegure n'uko ufungura nukuri mwana ku byabaye sinyene kumubona nukuri nzotuma nja kwita muri Nyabagera cyangwa muri Rusizi cyangwa muri Kaburanwa nzojayo ewe mana urakoze kunyishura ku mwana wanje ukuntu naciye ku mazi nkaganduka inshuti n'abagenzi bakaba bari bazi ko yitabye uhoraho mana nuwabwishimwe n'icubahiro nakari igitego bw'iwabo mana warakoze yo kandi wanakoze Nuzuku wari akajumba bagwaye gira yagwaye naso wawe nakibiruka nakibita Alo. None wo mwatakara kwita abantu shaka kumwa amahoro. Umbiza ndakubwira. Nakubwiye sinkeneye. Sishaka kwihangana Famba atawuhari. Nibiki Chris ugumu telefona ungukundondera hondi kugira birakuraba. Umbiza ndakubwire. Je nuse ku telefona mama mahoro. Ibyo twakoze twarakoze ukora nyumva. Jewe sino kwihangana ntabona Famba. Ujya niwo mugabo wanje twasinye imbere y'Imana n'abantu. Oya warakoze kumfasha ariko guhera uyu mwanya n'uyu munota n'isaha unyibagirwa. Please mbabarira jewe nshaka gusubirana na Famba ndamukunda cyane. Sinshobora kuba adahari. Sawa. Oya je kuba twabana ngaho onye ni kubera na Famba yari ngaho umbire ndakubwira. Famba yaje ino mbona yuko ntubandanya mbana na wewe ngo ndavyihangane none Famba yagenda nateza kugenda nuko nye ndakubwira we kimwe gusa bahuzi umfute muri uwo mutwe wawe jewe sinoba Famba dahari ubu Famba rino niyo mpamvu nanje nasubiye ku gatumba sawa kandi se ku telefone mwana Ewa oya Mjiwa nugwamo kwawe mama abazungu babazana ibintu ngo mumushira ku matwi muyaga mba musakutsa muvyura baryamye nukuri Jojo nukuri hamaga uragira ubukwe iyo waruri none umugabo nabitsi hamaga waje ngaha rero gana inzi kari inkumbu cyangwa inyota yo gukumbura umubyeyi kumbuje kuri cya kigaba wa muntu atagira indero niyo ku kiyiko niyo ku mayinite uje ngaha kubw'ijya mbwa irakabura nsimbwa n'imbwebwe umuntu akubita sebukwe mama akubita muramugwe ijya mbwa yaguhaye ibiki mwananje ndakeneye umbwira ikintu nukuri ndakwinginze umbarire ico yaguhaye nimba ari imiti ndaza bakurambere twagendanye bayirukisha bayikurukishe hamikuvemo iryo daimoni ry'umuntu
atambara n'ipantaro y'ibihumbi 200-300 yambara umenga n'umugede wonga anye mu kariyeri umenga ropori igarabye n'imisebe ndawegeza ngaho jewe nukuri sinoguhenda ngo tuje ruguru cange hepfo jewe naronse umunantora ambwira ko nkunda ntora mu gisagara aramfasha ariko jewe dawe nari nziza kuja muri yagutoye dawe umbiriza umuntu nzi ko yatora abantu yari bugengero abajana mu kigo c'imfuvyi banaho nikora none yarazutse arongera akaza kugutora nico shaka kukubaza dawe umdanda kubwira singeneye ngo ndagusigurira ibintu birebire kimwe co womenya jewe ndamukunda Famba kandi sishaka umuhemukira kimwe gusa mfashura bingene twosubirana jewe ndamukunda umutima wanje wose uri kwa Famba urabona ico no kubwira mwana nje Jojo burya igiti nikikora mu gisho kabiri riba rishaka kukikurimenya urabona ibyo yagukoreye ubwa mbere mu kibana urabona ibyo yankoreye jewe so imbere yawe dawe muharire ntazi bashita kwitana mahera nukuri jewe nzoharira abangiriye nabi muri ico gihe mbona ko imbabazi zotangwa nk'umuntu yataka n'imyaka nukuri amabonane n'amanuweli nariye niyo ujya mbwa y'agasuguru dawe nukuri ndamusabi ukigo ahubwo nyumviriza urengene twosubirana ahubwo rero ibyo uvuga byose je mbona ari nk'amazi aseseka umuntu ntayore igihari kuri jewe Jesu no kubutsa aho wakunze igikuru nuko ugenda ugatekereza ukaruhukiriza umutwe n'urukundo rwawe ufite kuri uwo muntu atakugiriye akamaro hama ibisigaye tuzobiyaga ejo watuje watekanye sivyo mwana sawa dawe reka nje kuruhuka yego turasubira mama inkondo z'iki gihe umuntu akuvuna akakugira ikimuga akakubita so akakubita musa none uyazokumara iki mu muryango abana bobe azovuna gato reka hazima nababyaye muzomaramara ku isi y'abazima Wewe tudurani. Nabonye ikibintu. Ubonye. Ndaka nakubone. Nabonye ikintu cyo kumufata ngaho. Ikiguru nakubone ntambone. Jojo. Wewe tumva reka kurota pe. Petreke wewe mubonye. Eka pe. Kuri ndu. Wamka kwa msenze cyumva kwa mubonye. Ari ngaha. Amaso yiwanje arakomeye niri Rwanda nk'umufina cyama bazi injira ngo cyama ndetse none cyama utene gutse yusiwe niwe kuruguru ndariri ko kuruguru twoko mariko kukira kubona Pete umare ndakubwire pete umunga tugende kumara Famba turimubwiye uyu n'umugore wacu tugenda uvuze gute uvuze pete umugore wa turagenda ne ndagucange pete subira uvuge icyo tambo turagenda ne tugende pete turagenda ne turagenda tumurabe umugore wawe wabona murongo oya ndabihe uramurongo tumurabe basirimwe wasi nyemera tumurabe subira kuraba twagiye si we ni mutonya wiwe nyara haguruka tugende turagana ne tugaho turagiye umugore nyoko wa mbwawe sha mari tukuma hamwe kedaruke taratibu bunyenye bucece aha no kujya menyosha no kujya ndagutera umuntu kwa amenyo ndayapongora ucibagi peka betugo ndagusome ndabihije sobe nko hebro tugende kwa Famba
Murabanye. Usanga. Mama yangu cyangwa nakazi. Urabona? Baba ni yabyumva. Aratugurira icupa. Hano munsi ndari. Aratugurira icupa. Mama yakana mama ndari. Bitari usanga ari byo. Kumviriza wewe. Ndayimubwira. Ubimubwire, utabimubwira ikiza gusaba imenye. Singe namukweretse, singe namukweretse. Ndaba gusa icupa turarisangira. Njenge kwa mabiri wa gwicupa rimwe. Uri imbwa ndagutera umutwe wambwa we tugende. Wa uri kabetero. Wa kabetero akundi. Wa kabetero mwitware tuwambwa. Ukanga kumutodoranga. Ko utanga kudodoranga. Dodora basi. Okay, we dodora je ndamubwira. Sawa. Dodo. Famba. 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 Yakani zambe bitu. Nimwe muko mudoda guruku. Kaza kadoda kuranga ntandero kagira. Udoda buke mubona umuryango wa wundi. None cyo cupa uvuye kunywa nzoga cyangwa uvuye kupidu. Mukadodora ndi muri toilette ngabo. Uvuye mu mwanda mukuru wewe. Wowe ngo ndakubwira shaka nukashasha. Mukamwambara umuryango. Nova ngamurishe mama. Manzi rekane nembo cyandi kubonye kwanje. Mumbwire bike muko mudoda gura umuryango. Yo. Mudoda gura umuryango ngani. Urati muri tukuzanye. Ningonya bakimuka mudoda gura umuryango. Bandu cheka chupasi kwanza. Uriko uraturukira ibintu nk'ibyo onye magabo. Ibyo ni wowe natware tuworo ujyamo. Umvirize ndakubwira. Uremeye ko duicupa ngaha. Na amacupa ndabahaye ubusa. Amacupa abiri jewe ko ratangwa kumubona. Icupa rimwe uyu. Ihinde wambwa nde. Baduvuge kwanza ego cyangwa uraduha amacupa. Ndabaha amacupa sinayuzuza irisi rimwe mvise. Ayo chikipe twateka kudushira imbere wambwa wa. Umvirize ndakubwira rero. Ayo macupa je utayamanda yangwa kwa Karoli mvuga ko ari wasabye ideni. Mubwire. Ibyo bintu nibikimba rero fama turireke guca pembeni. Ibintu byo kurunwarunwa nk'imbwa ifise urunwa rurerure apana. Twe twariko turakata mu quartier tuzunguruka tukizura tugwa kuri cyo ngoma. Chamaze navuga ati Ramda ujya si Jojo reka turabe neza turegeza amaso turakwita zoom tuzatumubona ari karakubura ndavuga ati mama yakimana irakorotse none Jojo uyisaha n'umunota ni seconda naye masegondesti ari kwasi Navyumvise. Kwase ngo nje numva shaka kwituma kandi aho rero mwipanze nivyo bitwe byantu bitagira ubwenge mubona ati Famba tuje kumubesha ubwo burofa bwayo umva ndababwira ikintu kimwe nimuzo namugira uburofa nk'ubwo ivyo nivyo mukabona ndodagurira umuryango mumva urugo umutwe mwava ku musarani naraheze nivyo narindimwo ngonje kubara mwe muko muza kumbwira uburofa Ubuze ngo nuburofa. Ubuze nuburofa. Ubwo nuburofa Jojo mubonye he aho rero nawe witumye cyangwa witumye byinshi bituma ubwenge bwawe butaruka amatwi yawe acaca pembe Ubuze bavuga ijambo. ibintu ndakubwira ntubyumva wambwa Ingo ndakwereka Jojo yari wewe. we ureke yanze kubyemera mureke ndawukubita umutwe ubunye pete reka gufata je muko munyemeza Jojo ari twamusize mu mujyi wowe habura irofa nati tunabyingiriye niki gikuze kigusuma imyaka ariko kiza kigira uburofa Jojo mubonye he reka sapete yangu ndakumvishe ni Jesse n'umupeti wa sawa gira ndero okay aho ni sawa grand frère egosh urabona uburofa bwose akwangi nababwira ikintu kimwe jewe nimuzoze murambesha ibyo ntaravyanse okay ubyemera utabyemera ukuri nuko twe twamubonye Jojo niba ari imana yadusize nk'ama esupri tumubona ari butumbura nimba ari umudaimoni yari wafunguye saa sita oya wowe wafunguye saa sita Jewe. Nari kicho mukibisi. Mubona kama mufise problème de international maintenant ni mufise ikibazo cyo mutwe nabindi mugende mufungure umunsi muzo mufise ubwenge bwiza muzondonda Uranse kuvyemera ko Jojo ndamubwira umva Famba ndakubwira wituma kangahe ku munsi gatanu ku munsi niyo problème ufise nawe ikibazo mufise cyo n'ubwenge bwose ubupidu ni mujya ku mwanya Uravyanse. Umunsi uzomubona ngaha. Nzoguca inzoga ndakabunda umuheto. Umva rero we n'ubyansi we ntubavuze ngo uramukunda pete tugende muko muravugana ibiki muko murakunda none numuhevye wewe ndaguhevye utadukunda wana umuhevye Jojo mumvire mu papa sawa soka to pete fresh nimuzuze muvuga ngaho uburofa gusa fresh umuzi zo tura turi kumwe tivwa muvuga ngaho mugende mutamuvura toka pu mambwa tivwa urabona ivyo gize tivwa wakirekeye yombwa tivwa ngo tivwa nimba ndi kumwe na Jojo ukazosungera ngo rutwe ngo rubuye nzorujanjagura mama yangu je kwa Jojo ubugenzi buzohera mama yangu numwanzi
imbwa umuntu akuzaniye umugore wambaye cyangwa murugo murarota mwajya sawa twumvire mu rupangu turabyuze uranyirukanye kanisubire ku musarani mpeze ivyo nari kunda ufite urubwo bwenge bwawe wambwa uzopfura ikirofu uko nyene umuntu akubwira ibintu nk'ivyo yo kagwaye munda izo ni za breba rusutime tugende wapfyuha wibaza ngo n'amazi izogukoramwo nandero mufise mwankende kazimwe muragapfa mwiseguye amabuye muratwenga mugafyina mugabo wanje yahindutse nirigwa ndakubitwa n'amarira adahera urugo rwanje je rurananiye nihanganye vyinshi birananiye urugo